Ndabaramukije abakunzi ba Ghost TV ni kiganiro Sport Tempo mushikizwa nanje Divan Dushime. Uno munsi tugiye kurabira hamwe inkuru zibiri nyamukuru arizo zivugwa mu nkino zijanye na basketball hamwe na football. Tutangurire muri basketball aho habaye inkino z'igice ca kane gishira icanyuma mu nkino z'igikombe canke z'igikombe c'igihugu championnat national zahuje imigwi itandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura hamwe niyo mu gisagara no mu bisagara vyo hagati mu gihugu, aho twovuga nk'umugwi wa New Star wakinye n'umugwi wa Target mu gisagara ca Ngozi, aho umugwi wa New Star wahejeje urukino utsinze umugwi wa Target amanota 69 kuri 68. Urukino rwari rukomeye cane kuba shoboye kururaba. Ariko kandi sivyo gusa mu gisagara ca Ngozi habereye ibintu bitandukanye kandi bitangaje, kuko muri iyo migwi ngene isanzwe ikinira mu gisagara ca Bujumbura hashoboye gutangara umugwi cane wa Urunani, kuko watsinzwe n'umugwi wa Message Ngozi amanota 56 kuri 52 umugwi wa Urunani. Abenshi basanzwe bazi yuko ari umugwi usanzwe ufise ibikombe vyinshi, haba mu bikombe vy'igihugu canke mu bikombe vyo ngaho hanze yaba zone 5 canke mu gisagara ca Bujumbura. Umugwi wa Brothers wo mu gisagara ca Cankuzo waratsinze umugwi wa Dinamo kuri forfait, kuko umugwi wa Dinamo ni washoboye gushika ku kibuga mu gisagara ca Cankuzo. Ariko kandi umugwi wa Kerne usanzwe waratwaye igikombe ca Asebab mu gisagara ca Bujumbura warashoboye kuvyifatamwo neza, aho watsinze umugwi wa Young Eagles wo mu gisagara ca Gitega, hari mu gisagara ca Gitega amanota 80 kuri 61. Abatari bake bakaba baragize ico bavuga mu bijanye cyane n'umugwi wa Urunani washoboye gutakaza amahirwe yo kubandanya muri rino higanwa yo ku rwego rw'igihugu rihuza imigwi twokwita yuko ariyo mu gisagara ca Bujumbura risanzwe imenyerewe yuko ari kunda gutwara ibikombe. Ariko kandi imigwi yo mu gisagara yo mu bihugu yo mu bisagara vyo mu ntara zo hagati biraboneka yuko ari imigwi irafata, ariko kandi biraboneka ko imigwi yo mu bisagara vyo mu ntara zo hagati mu gihugu, haba mu gisagara ca Ngozi canke no mu gisagara ca Gitega, biraboneka ko yafashe inkino vy'ukuri bobo barafata barabaserie niko novuga, kuko abatari bake baridogera ihiganwa ryo mu gisagara ca Bujumbura yagira abonekamwo ibibazo bitari bike, amakete yungikana no musi handikirwa banaka ejo handikirwa banaka. Ariko duherutse kuvuga ko haherutse kuba amatora, twizera ko mu misi zahazogira igihinduka. Nayo mpamvu rero abatari bake batangajwe no kubona umugwi wa Message n'umugwi umaze imyaka 4 yonyene ubayeho. Imigwi imyaka 2 ya mbere ntaho wovuga cyane yuko washoboye kugira ikintu kinini ya ushitseko, eka no n'umwaka wa gatatu ntivyari ibintu bikomeye cyane, kuko ntiwashoboye gushika kure muri ico gikombe nako mw'iryo higanwa rihuza imigwi ku rwego rw'igihugu. Ariko ku rukino rw'Urunani byarabonetse yuko ari umugwi vy'ukuri ufise ugwaruka rutari twovuga ko rukiri ruto mugabo rufise ishaka kandi rufise nakazoza keza. Ariko kandi si muri basketball gusa ibintu byari bikomeye, no muri football mu mpera z'iyinga ibintu byari gifashe neza kuri bamwe, ahandi naho ntibyari gishashe neza. Ariko kaba byatanguranye n'inkuru abatari bake bibajije igituma bibaye mu mpera z'ihiganwa, aho umugwi wa Kayanza United wari gukina n'umugwi wa Atletico. Ugo rukino rukaba rwaregejwe imbere, ruza kuba ku munsi wa mbere urangiye, ku munsi wejo urumva urangiye. Ahubwo rukino rwari rugwiteze cyane kubera hari ibintu byinshi cyane byategeza guca bitangura guhinduka mu bijanye n'ibiharuro vy'imigwi kugene izoza irakurikirana. No munsi rero urukino rwabaye ku munsi wa mbere urangiye. Abatari bake babonye ko bundi rwa rukino rwari rufise ibiharuro vyinshi. Uno munsi biciye bituma umugwi wa Kayanza United ushobora kurara mu kibanza ca mbere. Ariko kandi imbere yuko kumbure tubabwira ingene imigwi nkine ya mbere ikurikirana, reka tubabwira ingene imigwi yagiye irahura, aho umugwi wa Elephant novuga ko maze gusezerera icicaro ca mbere
watsinzwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1. Royal itsindwa na Bumamuru yaheruka gukuramwo umugwi wa Messager ibitsindo 3-1. Rukinzo ikaba yatsinzwe ibitsindo 3 na Interstar nayo nyene bisa naho vyarangiye amaze gukoroka mu kicaro ca kabiri. Olympic Star ikaba yatsinzwe na Messager Ngozi igitsindo 1-0. Vital ikaba yatsinze umugwi wa Musongati inasezerera gatoyi kubijanye n'igikombe kuko hasigaye inkino zibiri mbwa biragoye cyane yuko ushobora kuzokwisanga ugitwaye. Umugwi wa Aigle Noir warononeye cyane umugwi wa Flambeau du Centre kubera wabutsinze ibitsindo 2-1. Ivyari gutuma uno munsi Flambeau du Centre iguma ku kibanza ca mbere. Umugwi wa Atletico nko naremeje kubivuga watsinzwe ku munsi wa mbere n'umugwi wa Kayanza United. Urukino rwari rwegejwe imbere bituma umugwi wa Kayanza United no munsi ufata ikibanza ca mbere n'amanota 52. Hanyuma Flambeau du Centre ukaba ufise amanota 51 unganya na Messager 51 nayo nyene, ariko biraboneka yuko hariho imigwi ishika nk'ine canke itatu iri mwihiganwa rikomeye cyane kuko inkino zibizo ngende tsigaye zirashobora kwerekana umugwi ushobora gutwara igikombe cihiganwa rya Primus League. Ariko none bigiye guherera hehe, bigiye kurangira gute ko ihiganwa y'uno mwaka ryarabonetsemwo ko harimo competition ikomeye cyane kuko biragoye no kuvuga ngo no yuhe muguza gutsinda. Uno mutwe tuzi ngo umugwi wa Kayanza United ntushobora kwisanga mu kibanza ca mbere mu mpera zihiganwa, ariko biraboneka ko bivanye n'urutonde rwagiye rurambera nkaho gwegerana cyane byarabonetse ko imigwi yagiye irashiramwe ishaka, yagiye irashiramwe ingufu zidasanzwe bitari bikunze kuboneka cyane muri kino gihe. Arico gitumye uno munsi umugwi wa Kayanza United wisanga mu kibanza ca mbere ukaba usumvye inota rimwe gusa umugwi wa Flambeau du Centre, ariko kabuzigamye ibitsindo 9. Bisigura yuko ugashobora gutsinda inkino zibiri zisigaye, ugashobora kuronka amata 6 asigaye, ushobora kuzoca kwiza amata 50 na 52, ugashobora ko na 58 bizoba bimeze neza cyane, uzoshobora kucitwara igikombe cawo ca mbere cihiganwa ya Primus League National. Ego reka ndabasezere ndabaha irindi sango mu kindi kiganiro kizokurikira kumbure ku munsi wa kabiri ukurikira. Mwakoze kunkurikirana, mwakoze kudukurikirana ibiganiro vya Agos TV, cyari kiganiro Sport Tempo mwashikirizwa nanje Divan Dushime. Imana ibahezagire.